Tanganyika ni kimwe mu biyaga vya mbere bitangaje kw'isi kuruta ibindi biyaga byose woba warigeze wumva. Uretse kuba kino kiyaga ca Tanganyika ari ca mbere mu burebure kikanabi ca kabiri kw'isi mu bujakuzimu, burya kiyaga ca Tanganyika gitunze ibiremwa bitangaje cyane. Ibaze ko kino kiyaga ca Tanganyika ari co gitunze 98% by'amafi yo mu bwoko bwa seashells. Kuva ku nzoka zikaze cyane zibera mu kiyaga ca Tanganyika, amafi agenda n'umuyaga nkubaye ukagera no ku mafi bita the 4A fish counterpart. Izi ni ifi zifise amasane bivuze ko zibona impande zose. Abashakashatsi batangajwe no kubona ibiremwa byinshi cyane byibera mu kiyaga ca Tanganyika. Mu bisanzwe byari bizwi ko biba mu mabahari gusa. Ibitangaje kuri iki kiyaga ca Tanganyika byo birabandanya kuko kure cyane ku kilometero hafi kimwe n'igice ahahora hadudubiza amazi ashushe cyane. Urabye hejuru ku kiyaga canke munsi y'ikiyaga gato ubona hatuje cyane, ariko munsi kure cyane hateye ubwoba byinshi, ni mu myiza ntihabona. Bivugwa ko Tanganyika ari ibitse ibice 16% by'amazi meza ari kw'isi, ariko igitangaje munsi mu kuzimu cyane kure cyane ya Tanganyika amazi ariyo nta oxygen arimo, bityo rero bituma atakinyabuzima na kimwe gishobora kubayo. Igitangaje rero nuko ikintu cose cibiye kikagera hasi muri iki kiyaga ca Tanganyika, nk'akarorero ubwato, insenga canke ibindi bintu byose bishoboye kumanuka bikagera hasi ku musenyi ngo ntivyigera bibora. Mu yandi majambo ntivyononekara. Bivuze ko nk'ubwato bwaguye muri Tanganyika bugashobora gushika hasi ku musenyi inyuma y'imyaka irenga 500 butigeze bubura canke ngo bwononekare habe na gato canke ngo bugwingese. Biratangaje cyane, ariko ndazi neza kuza kubitahura cyane mwa kino kiganiro. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kwibira mu kiyaga ca Tanganyika, tugende tumenya ibiremwa bitangaje bikiremwo, tugaruke cyane kubijanye n'ibitoro ndetse na gaze bivugwa ko byuzuye mu kiyaga ca Tanganyika. Tugaruke kandi ku mateka y'iki kiyaga ca Tanganyika, ikambere ibijanye byose n'iki kiyaga ca Tanganyika turagenda tubigarukako. Tutibagiye no kumenya amagera abarovyi bakoresha mu kuroba amafi muri iki kiyaga ca Tanganyika. Ndakubyisha ukuri biraza kugutangaza cyane. Kino kiganiro kiza guhera wifashe ku munwa watangaye cyane. Prosper numa mu bitabo inshuti nyandiko niko nitwa cyo ndagusaba no gufata isegonda rimwe kwagira subscribe kugira ngo uzohora ukurikirana ibiganiro nk'ibi. Je hico nsabwa no kukubwira ivy'amatwi yawe atigeze yumva handi, nyuma twisange tuzi ibyo menshi batazi. Ndanaguha ikaze mu kiyaga ca Tanganyika. Muri force imprimerie baguzorera banderole impression large format. Aha rero wumve ko ziba zicapye neza cyane kubera ko imashini zabo zigezweho bituma ziboneka neza cyane kandi zikaramba bimwe bihebuje. Muri force imprimerie rero babasorera autokora zo kumadika ku biyo ku modoka ndetse n'ahandi. Bagusohorera amafishe wipfuza metero ku metero. Nibiherera ngaho gusa kuko muri force imprimerie bakwandikira ku mpuzu zose wipfuza, nko ku mipira isanzwe Lacoste ndetse no ku majeze, kandi mu buryo bwiza cyane ku buryo bitava ko impuzu yawe idaheze. Bandika ku nkofero ibyo mwipfuza byose, bandika ku bikombe, ku ndobo n'ibindi byinshi cyane. Mashira hamwe bantu myigenga muri force imprimerie ico twashize imbere n'ubunyamwuga, ubyiza ndetse n'ubuhinga. Mutugane rero tubereke ingene ubunyamwuga, ubuhinga n'ubyizigirwa bihurira mu gikorwa cawe kimwe gusa wadutumye, kandi bikaba mu mwanya twasezeranye, habe no kongeza ku isegonda rimwe gusa. Force imprimerie dukorera mu gisagara ca Ngozi neza na neza impande y'inyubako za Eden. Hari ico mubaza mushobora kutwakura kuri izi nimero 61 Force imprimerie, la qualité qui fait la différence. Ikiyaga ca Tanganyika kiri mu karere k'ibiyaga binini, kikaba gisangiwe n'ibihugu bine kandi buri gihugu cyose kikagira igice cacu. Tanzania ni ifise igice kinini ca kino kiyaga kubera ko ifise 46% vya kino kiyaga. Tanzania kandi ikora ku gice cyose c'uburasirazuba bwa kino kiyaga, kuva mu majaruguru aho gihana imbibe n'u Burundi gushaka mu majepfo aho gihana urubibe na Zambia. Tanzania rero ifise umuji witwa Kigoma ukora kuri Tanganyika, ukanagira ikivugo gikomeye cyane kuko gihuza Tanganyika n'umuji wa Dar es Salaam, nawo usanzwe ukora ku bahari y'Abahinde, ikongera igakora kuri Kasanga. Igihugu ca kabiri gikora kuri Tanganyika ni Kongo, ifise 45% vya kino kiyaga ca Tanganyika. Kongo rero niyo ya kabiri ifise igice kinini kuri iki kiyaga ca Tanganyika. Kuri Kongo rero Tanganyika ikora ku gice cyose cyo mu burengerazuba by'iki kiyaga ca Tanganyika, ikagira imiji nka Uvira, Karemi hamwe n'umuji wa Baraka na Moba. Gusa muri Karemi niho hari kivuko gikomeye. Igihugu ca gatatu gikora kuri Tanganyika ni igihugu c'u Burundi, gifise 6% vya kino kiyaga ca Tanganyika. Uburundi rero bufise igice c'amajaruguru yose y'iki kiyaga ca Tanganyika. Imiji ikora kuri Tanganyika ari Bujumbura, Meri, na igifise ibice bitandukanye byikorako nka Kajaga, Buyenzi, Rohero n'ahandi. Tanganyika rero kandi ikora kuri Bujumbura, Rirare,
Rirare nko mu Kabezi, Mubone n'ahandi. Tanganyika ikora ku ntara ya kera ya Rumonge, akaba ari nayo ifise igice kinini cyane kuri Tanganyika. Rumonge rero ifise ibice bitandukanye bikora kuri Tanganyika nka Burambi, Bugengero, Muhuta, Minago n'ahandi. Tanganyika kandi irabandanya igakora ku ntara ya kera ya Makamba nko mu muji wa Nyanzarake, usanzwe ufise igice kinini gikora kuri Tanganyika. Mabanda nayo hari ibice bimwe na bimwe bikora kuri Tanganyika, Mugina, Kayoguru ndetse n'ahandi. Birumvikana tugendeye ku ntara za kera, Rumonge ni ifise igice kinini ca Tanganyika, hagakurikira Makamba, hama Bujumbura, Rirare, nayo Bujumbura Muri yifise igice gito ca kino kiyaga ca Tanganyika. Tubandanije rero, Zambia nico gihugu ca kane gikora kuri Tanganyika, kabare naco gihugu gifise igice gito cyane gikora kuri Tanganyika kuko ifise 3% by'ico kiyaga ca Tanganyika. Zambia rero ikora ku gice c'amajepfo yose y'ikino kiyaga ca Tanganyika, igakoresha ikivugo ca Mporugo mu byikorezi muri kino kiyaga ca Tanganyika. Kubera ko rero iki kiyaga ca Tanganyika gisanzwe gisangiwe n'ibihugu bine, nta gihugu na kimwe gishobora gufata ingingo zikomeye conyene kuri iki kiyaga ca Tanganyika, ari nayo mpamvu ibihugu vyagiye hamwe bishinga umugwi umwe bihuriyemwo ujanye no gukingira iki kiyaga ca Tanganyika. Uwo mugwi bawise RTA, Lake Tanganyika Authority canke Autorité du Lac Tanganyika. No mugwi ufise icicaro mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mugwi rero ni uhuza leta z'ivyo bihugu bine mu gufata ingingo zitandukanye zo gukingira Lake Tanganyika, nko guhagarika uburovyi mu kiringo kanaka kugira ngo amafi yororoke cyane, canke nko kugwanya ibihumanya kino kiyaga ca Tanganyika. Ubushakashatsi bwakozwe bwitwa The Nyanza Project bwakozwe n'abanyamerika bafatanije n'ivyo bihugu bikora kuri Tanganyika, basanze ikiyaga ca Tanganyika kimaze imyaka iri hagati y'imiliyoni 9 na 12 ziheze, kikaba ari naco kiyaga ca kabiri kwisi gishaje inyuma y'ikiyaga ca Baikal co mu Burusiya, kuko Baikal yo ibayeho imyaka irenga miliyoni 25. Uretse Baikal rero, Tanganyika nico kiyaga ca kabiri kwisi mu burebure bw'ubujakuzimu, kikanaba ikiyaga ca mbere kirekire cyane kwisi kubera ko gipima ibirometero bigera ku 673 vy'uburebure, kikagira ubwaguke buri hagati y'ibirometero 70 na 72. Muri buryo bushakashatsi rero bwa Nyanza Project bivugwa ko ngo kera cyane imbere y'uko ikiyaga kibaho muri aka gace k'uburasirazuba bwa Afrika kari gafatanye neza, ariko rero kubera inguvu z'umuriro n'imitingito ziri mu kuzimu bw'ice c'isi bita meteor zatangiye gusunika ubutaka bwa Afrika y'uburasirazuba buriyasabuja ku mpande zibiri zitandukanye. Igice kimwe kija mu burengerazuba bwo muri Kongo, n'ikindi gice kija mu burasirazuba bwo muri Tanzania n'u Burundi. Uko kwiyasamwo kabiri vyaremye umwonga munini cyane bise Albertine ufise ibirometero amajana n'amajana. Kubera ko rero hari hamaze kwiyasamwo kabiri, ibice bimwe na bimwe byo ku nkombe byatangiye kugwamwo bituma haguka cyane. Bityo rero ngo inzuzi n'amazi amanuka ava mu misozi byatangiye guhindura aho vyisuka, noneho biza kwisuka muri wa mwonga wari umaze kubaho. Amazi y'imvura yose n'inzuzi vyahemukira muri uwo mwonga, kubera ko mu kuzimu hari kure cyane, amazi yari irundanije ntihagira hasohokera. Bivugwa ko mu myaka miliyoni aheze, Tanganyika yari igizwe n'ibice bitatu bitandukanijwe n'imisozi byashobora kwirekamwo amazi. Hari igice cyari mu majaruguru Basse du Nord, no kuvuga ku gice c'u Burundi na Uvira ya Kongo, hakaba n'igice ca Basse du Centre n'igice cyo hagati ku gice ca Tanzania Kigoma ndetse na Kongo Kalemi, hakaba rero n'igice cyo mu majepfo Basse du Sud ku gice ca Zambia. Nyuma rero uko amazi yagenda aruzura muri ivyo bice bitatu, ni nako yagenda ararengera ya misozi yatandukanye ivyo bice. Amazi rero yararenze iyo misozi aza kwihuza yubaka ikiyaga kimwe kinini kandi kirekire cyane, ari naco twita Lake Tanganyika. Mu myaka yakurikiye rero ngo haje gutera uruzuba, imvura irankagurwa, haba umwumo ukomeye cyane muri Afrika y'uburasirazuba. Izuba ryaratse cyane hamira nko mu bugaragwa muri kijya kiyaga ca Tanganyika, naho amazi yatangiye gukama ahubwo anagera ku metero 600 z'ubujakuzimu. Hari n'ubushakashatsi bwakozwe hakoreshejwe umusenyi wasanzwe mu bice bimwe na bimwe by'igisagara ca Bujumbura, byerekana ko henshi hahoze hari mu kiyaga ca Tanganyika, ariko kubera ko higeze gutera uruzuba rukomeye cyane, Tanganyika igenda ikama cyane. Bivugwa ko mu myaka 10 iheze ariho imvura yongeye kugwa muri Afrika y'uburasirazuba, kandi guhaguye imvura nyinshi cyane, ivyo bita African Humid Period. Noneho rero y'amazi ya Tanganyika aruzura cyane arenga aho yahora agera. Ico gihe rero ngo amazi ya Tanganyika yaragwiriye cyane, akwira igice kinini cy'igisagara ca Bujumbura, Prendora, Rusizi n'ahandi. Ico gihe rero ngo amazi yaruzuye cyane ararenga, bituma havuka uruzi rutumurongo gwitwa Rukuga ruva muri Tanganyika ruja kwisuka mu ruzi rwa Kongo. Nyibuke ko Tanganyika ifise uruzi rumwe rwonyene rusohora amazi yayo, ariko gwitwa Rukuga.
nyuma rero nibwo amazi yagiye aragabanuka ava mu bice bimwe na bimwe by'igisagara kubera ko hari hamaze kuboneka uruzi ruyagabanya kwa runo ruhande rwo mu majaruguru. Bityo rero aho benshi bubatse uzosanga hari hasanzwe hari ikiyaga ca Tanganyika, ari nayo mpamvu henshi mu gisagara uzosanga hari umusenyi. Bivugwa ko mu myaka ibihumbi vy'imyaka iheze niho abantu babasangwa butaka batanguye kuza kuba mu gisagara ca Bujumbura. Ariko mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 8 nibwo abantu batanguye kuza kuba mu gisagara ca Bujumbura mu buryo bwa nyabwo. Ariko abatwa nibo batangiye kuba mu gisagara ca Bujumbura arabarovyi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1958 nibwo abashakashatsi babiri b'Abongereza Richard Burton na Johannesburg baje muri Afrika baje kurondera isoko y'uruzi rwa Nile. Nibo bazungu ba mbere batangiye gushika ku kiyaga ca Tanganyika baciye Ujiji muri Tanzania. Mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1914 n'igihumbi kimwe n'amajana 1916 ikiyaga ca Tanganyika cabaye isibaniro ry'intambara zikaze cyane hagati y'Abadagi bari bakoronije Burundi na Tanzania. Ico gihe Tanzania yitwa Tanganyika hamwe n'Abongereza bafatanije n'Ababirigi bari muri Kongo. Abadagi rero bari bafise ubwato bw'intambara bunini cyane bw'icuma bita Graf von Goltzen. Abongereza nabo bari bafise utwato tubiri duto dufise umuvuduko munini cyane batwita Mimi na Toto, badukuye mu Bwongereza batuzanye muri Tanganyika. Nyuma rero Abadagi babonye bariko baratsindwa intambara nibwo baca bafata bwa bwato bwabo bw'intambara bunini cyane babusiga amarangi bahejeje babyibiza muri Tanganyika kugira ngo Abongereza n'Ababirigi ntibaze babutware ngo bamenye amabanga yabo. Ubu bwato rero ntuze kubyebagira kuko turaza kongera kubugaruka ko cyane. Imyaka rero yakurikiye yari imyaka y'ubwigenge ibihugu vyikura k'abakoroni. Iyo myaka nyene yari imyaka idasanzwe y'ubushakashatsi bwaje no kugera ku bintu bitangaje kubijanye n'ikiyaga ca Tanganyika, no kuvuga hagati y'igihumbi kimwe n'amajana 1962 n'ibihumbi 2026. Inyuma yo kwikukira mu gihumbi kimwe n'amajana 1962 ikivugo ca Bujumbura baragikomeje cyane, cari cubatswe mu gihe c'ubukoroni bw'Ababirigi hagati y'igihumbi kimwe n'amajana 1920 n'igihumbi kimwe n'amajana 1930. Ico kivuko rero mwiyo myaka cakoreshejwe hinjizwa ikaburimbo, ivyuma, isukari ndetse n'ibindi bitandukanye bivuye muri Tanzania ndetse na Zambia. Mw'imyaka rero yavuba no kuvuga hagati y'igihumbi kimwe n'amajana 1962 na 2026 Tanganyika yakorewemo ubushakashatsi bukomeye cyane kubijanye n'ibinyabuzima biyirimo bitangaje cyane n'ibindi byinshi cyane kuri yo. Nk'ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Arizona yo muri Amerika biciye mu mugwi witwa National Science Foundation, bazanye amato y'ubuhinga bwa none akomeye cyane yo gukora ubushakashatsi. Bimvye mu bujakuzimu bwa Tanganyika bakurayo umusenyi ari nawo wafashije kumenya imyaka ikiyaga ca Tanganyika kimaze. Nk'ubushakashatsi bwitwa probe bwakozwe kuri Tanganyika hakoreshejwe gukubita amajwi kuri Tanganyika kagaruka kugira ngo bamenye ikiyatangira. Babonye Tanganyika ifise ibyo twokwita nk'ivyumba bitatu biri muri Tanganyika. Mwibuke twigeze kubigaruka ko mu kubaho kwa Tanganyika ikiri mu majaruguru ku gice c'u Burundi gifise ubujakuzimu bushika kure cyane ku metero 900 hafi kilometero uja mu kuzimu. Ku cumba cyo hagati kiri mu gice ca Kigoma muri Tanzania ari naco gifise ubujakuzimu burebure cyane bungana ni kilometero kimwe hafi n'igice, no kuvuga metero 1470 z'ubujakuzimu. Hakurikira rero icumba cyo mu majepfo gipima metero 1200. Bivuze ko uwofata inzu ya mbere ndende cyane ku isi Burj Khalifa yo muri Dubai akayirokezamwo noneho agafata iyindi akayigereka ko ubona umunara wayo gusa ari wosohoka muri Tanganyika. Burya rero hari ikintu catangaje abashakashatsi kuri iki kiyaga ca Tanganyika. Mu bisanzwe Tanganyika ni kiyaga citwa Melometic Lake, bivuze ko ifise ibice bibiri vy'amazi atigera yivanga kuva iki kiyaga cabaho. Igice cyo hejuru bacita Epirimion, ni kuva hejuru aha tubona n'amaso gushika ku metero 200. Aya mazi ari kuri izi metero arashuha kagera kuri °C 24 bitewe n'izuba ryatse. Aya mazi rero ari hejuru niyo meza cyane, arimo umwuka mwiza cyane wa oxygene. Ni naco gice nyene kuri iki kiyaga ca Tanganyika gishobora kubamwo ibinyabuzima bitandukanye. Birumvikana niho haba amafi n'ibindi biremwa bitandukanye. Noneho rero kuva ku metero 200 kumanuka kugera hasi cyane ku kilometero kimwe hafi n'igice hasi ku isi ni mu mazi atagira oxygene. Birumvikana harijimye cyane kuko atarubori rushobora kugerayo. Nta kinyabuzima na kimwe gishobora kuronkerayo ubuzima kuko mu kanya gato cyane kikigerayo coba capfuye. Kubera ko rero ata oxygene ibayo, haba utunyabuzima duto cyane utobonesha amaso two tudakenera oxygene kugira ngo tubeho, batwita anaerobic bacteria. Nitwo twonyene dushobora kubayo. Utwo tunyabuzima rero ico dukora tujya ibintu byose byapfuye by'ibikoko bikamanuka muri ico gice, hama tukaremamwo imyuka y'ubumara yitwa sulfure d'hydrogène inuka cyane nka kujya kwa magi yapfuye, hamwe n'umwuka wa metane.
Kuri bwa bushakashatsi rero bwakogwa hakoreshejwe umusenyi bakuye munsi ya Tanganyika, basanze buri mwaka inkukura itembana umusenyi n'ivu ikuye mu misozi ihanamiye Tanganyika ndetse n'imisenyi n'ivu izanwa n'inzuzi bikaza bikinjira muri Tanganyika bikarundana mu ndiba mu kuzimu kwa Tanganyika. Bivugwa ko mu myaka irenga miliyoni 9 iheze Tanganyika ibayeho, iyo misenyi yose yagiye yinjira muri Tanganyika ingana n'ibirometero 4 by'uburebure. Bivuze ko Tanganyika yari ndende cyane kurusha uko tuyizi ubu. Muri buryo bushakashatsi banerekanye ko amazi burya menshi ya Tanganyika atava ku nzuzi ziyisukamo, ahubwo 90% by'amazi ya Tanganyika atoruka mu misozi ihanamiye Tanganyika avuye ku mvura igenderwa, 10% nayo akava ku nzuzi nka Rusizi n'izindi. Tugarutse rero kuri ca gice cyo mu kuzimu kitagira ubuzima citwa anoxic zone, kimwe kibamwo utunyabuzima duto cyane tw'utubacteri bita anaerobic bacteria. Utu rero dushobora kubaho ata oxygene dukoresheje, kandi mwibuke ko tuno tubacteri turema ya myuka yitwa sulfure d'hydrogène ndetse na methane. Iyi myuka rero iratuma ikintu cyacu cyose kitabura canke ngo cononekare. Bivuze ko ikintu cyose caguye muri Tanganyika kitigeze kibura canke ngo cononekare. Hari ubwato bwinshi cyane bwagiye bugwa muri Tanganyika kuva kera cyane, n'ubu bukiriyo bukimeze neza atacu buraba, kabone naho hohera imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Hari nk'ubwato bwa Tanzania bwitwa Mongozo bwaguye muri Tanganyika, n'ubu bukiriyo bukimeze neza cyane butarononekara, ariko kubera ko kubukura ivyo twari uburyo bwinshi cyane bahitamwo kubyihoza. Ariko mwibuke bwa bwato bw'Abadage twagaruka ko Abadage bibiza muri Tanganyika bwari bwitwa Graf von Gozen, murabyibuka cyane. Muri ico gihe rero Ubudage nibwo bwagenzura ubwikorezi bwose bwabera mu kiyaga ca Tanganyika. Ubwo bwato rero nabwo bwari bunini cyane ku buryo bwapima imetero 67 z'uburebure, bugapima n'ibiro birenga toni 800. Ubu bwato rero bwari bw'intambara bukomeye cyane. Mu myaka y'1915 hariko haba intambara y'isi yose ya mbere bituma yimuka ijana muri Afrika mu bakoroni bari bakoronije Afrika. Birumvikana Abadage nibo bari bayoboye Tanganyika yose kubera ko ubwo bwato bw'intambara bari bafise bwari bukomeye cyane. Ababirigi n'Abongereza babonye badashobora gutsinda bakigarurira ikiyaga ca Tanganyika batabanje kugwanya ubwo bwato bwa Graf bw'Abadage. Nibwo rero Abongereza bazana twato duto cyane tubiri ariko twihuta cyane, twari utwicuma batwita Mimi ndetse na Tutu. Mu mwaka w'1916 Ababirigi bafashe ku gice c'u Burundi, Abongereza nabo bafata ku gice ca Kigoma, byatumye Abadagi babura aho bahungira. Abadagi babonye ko bagiye gutsindwa baca bafata bwato babusiga amarangi menshi cyane kugira ngo amazi ntazo byinjira indani. Bace babufata babyibiza mu mazi kure cyane bugwamwo neza butajanjaguritse. Nyuma rero y'intambara Abongereza nibo bafashe igice ca Tanzania. Mu mwaka w'1924 Abongereza bamenye ko bwato buri muri Tanganyika, baca bazana amamashini n'imigozi bamaruka munsi baraburoba. Barabukuyeyo basanga ntaco buraba buracameze neza cyane. Inyuma y'imyaka irenga 10 buri mu mazi. Inyuma yo kubukurayo rero baciye babwitira indi zina MV Riyemba, kugeza n'uyu munsi buracakora mu kiyaga ca Tanganyika. Inyuma y'imyaka irenga 110 nibwo bwato bushaje cyane kwisi bugikora ingendo. Ibi bitwereka neza ko munsi mu kuzimu kure cyane muri Tanganyika hafise ubushobozi bwo kubika ikintu cari cyo cyose kandi nticononekare. Muri kino gice cyo munsi ya Tanganyika nico kibitse 90% by'amazi yose ya Tanganyika. Birumvikana cyane niho hari amazi menshi cyane. Aha amazi rero ya Tanganyika ngo ahurira n'ayatagira oxygene arimwe imyuka mibi, ni kuvuga ko metero 200 uja mu kuzimu hameze nk'ari umurongo munini cyane wa bacteria zitwa purple sulfur. Usanga uwo murongo utukura kubera ko utwo tubacteria natwo dutukura. Uwo murongo rero utuma amazi meza ativanga namwe ahumanye ari mu kuzimu. Uwo murongo rero twavuga ko ari nk'ishitingi ituma iyo myuka mibi itaja hejuru ngo yice ibiremwa biri hejuru. Mu bindi biyaga byinshi iyo igihe c'imbeho kigeze amazi yo hasi aja hejuru, ayo hejuru nayo akaja munsi. Ariko kuri Tanganyika ho biratandukanye cyane kuko atigera yivanga habe n'umunsi waremwe, kubera ko amazi yo munsi muri Tanganyika abaremye cyane kubera imyuka ibi yarimo. Kandi rero ayo mazi yamafise ubushuhe butigera buhinduka, abuguma kuri °C 23. Birumvikana kwabakanye ugereranije n'amazi yo hejuru, kuko ayo hejuru yoyo aba afise ubushuhe bugera no kuri °C 28. Ariko rero ntaba nakanye cyane. Musi kandi ya Tanganyika hari imyobo ihora idudubiza amazi y'amashuha ashobora kugera ku bushuhe bugera kuri °C 100. Birumvikana ko abashushe cyane nkayo kwarika, ariko nahashushe cyane bingana gutyo nta kintu na kimwe ashobora
bishobora guhindura kuri ya mazi ari muri anoxic zone. Ni nko gufata igikombe c'icayi gishushe ugasuka muri piscine yuzuye amazi, birumvikana ko atagihinduka. Muri iki gice rero ca anoxic zone wumvise ngo umagaruka ko cyane, burya ni naco kibitse ubutunzi bukomeye cyane buri muri iki kiyaga ca Tanganyika, kubera ko cirayemwo gazi nyinshi cyane n'ibitoro byinshi cyane bishobora gutuma ubutunzi bw'igihugu buduga cyane ku rugero utokeka. Duhereye kuri bwa bushakashatsi bwakozwe bwitwa The Nyanza Project ndetse n'ubwitwa Probe, bwerekana ko muri iki gice cyo mu kuzimu ca Tanganyika harunze ubutunzi bwinshi cyane bishobora kugugora gushira mu gaciro. Muri buka twa dukoko tw'utubakteri twagaruka ko tudakenera oxygene kugira ngo tubeho, twitwa anaerobic bacteria. Twavuze ko tujya dufise ubushobozi bwo kurema gaze metane. Iyo gaze metane rero burya ni butunzi bukomeye cyane, kubera ko nko mu bihugu biteye imbere iyo gaze metane bayibyazamwo umuyaga nkuba myinshi cyane. Igitangaje rero nuko muri Tanganyika ku gice giherereye mu Burundi ndetse na Kongo ariho hari nyinshi cyane. Burya rero kandi uretse kuba ariho hari nyinshi cyane, hari n'ikigega kinini cyane c'ibitoro gishobora guteza imbere igihugu mu mwanya muto cyane. Kuva mu mwaka wa 1980 ubushakashatsi bw'abanyamerika n'abafaransa bakoresheje ubwato bukubita amajwi mu mazi, ibyo bita semi-sea reflection exploration, basanze mu gice cyo mu Burundi no muri Kongo gusa munsi y'umusenyi hari ububiko bw'ibitoro kumanuka kugeza ku birometero 6. Birumvikana ko Tanganyika ibitsa amatriliyoni n'amatriliyoni y'utugungu tw'ibitoro. Ubushakashatsi bwose bwabaye bwagiye bwemeza ko muri Tanganyika hari ubutunzi bwinshi cyane bushobora kuzogira akamaro kanini mu myaka iri imbere. Ariko rero ubwo butunzi bwazwe gutera imishamirano ikomeye cyane hagati y'u Burundi na Kongo kubijanye n'ibitoro biri muri Tanganyika. Mu bisanzwe uko vyatanguye, leta y'u Burundi yafashe igice cyayo ca Tanganyika ikigabura mu bice bine, no kuvuga bloke zine. Bloke A iri mu gice c'amajaruguru y'ikiyaga. Iki gice kiri mu ruzi rwa Rusizi. Ni gice mu bushakashatsi bwa Probe berekanye ko munsi y'umusenyi hari ibitoro byinshi cyane. Mu gihe rero muri bloke B iri mu gice ca Rumonge naho nyene berekana ko hiraye ibitoro byinshi. Bloke C nayo iri mu gice c'Inyanzarake gushika ku Rubibe, mu gihe bloke D yo ari gice kiri kwisi muri Plaine de Rusizi, ndavuga ku gice c'u Burundi. Naho berekanye ko hari bitoro byinshi cyane, kubera ko naho myibuke ko twabonye ko higeze kuba hari kiyaga nyuma kiza gukama mu myaka miliyoni aheze. Kongo nayo rero yabigize uko nyene igabura mu Tanganyika ibice bitandukanye, kandi rero izo bloke za Kongo zari zegereye neza na neza iz'u Burundi. Uburundi rero bwahaye impusha amakompanye nk'iyitwa Showstream Petroleum ngo akora ubushakashatsi bw'ivyo bitoro ngo byongere vyimbwe. Mwibuke ko bagire bakora ubushakashatsi muri bloke A ndetse na bloke B, kandi byari vyegereye cyane Kongo. Kongo rero ikivyumva abashinga amateka n'abandi banyepolitike barabyiyamirije birakomera cyane. Bavuga ko leta y'u Burundi ishaka kuvoma ibitoro bya Kongo, kubera ko ikigega kirimo ibitoro by'u Burundi na Kongo ari kimwe, bavyita drainage risk. Aho rero niho imishamirano yaturutse. Muri iki kiganiro twagarutse ku mateka n'inkomoko y'ikiyaga ca Tanganyika, ndetse tunamenya n'ingene iki kiyaga kimeze, aho twagarutse cyane ku gice bita anoxic zone kiri ku metero 200 uja mu kuzimu. Munyemerere mu kiganiro gikurikira tuze kugaruka ku gice cyo hejuru, ari naco gice kibamo amafi n'ibindi biremwa bitangaje cyane. Turagaruka ku mayeri abarovyi bakoresha mu kuroba. Iki kiganiro ntikize kugucika kuko biza kuba bitangaje cyane. Ico usabwa gusa no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi waheza, nkakubwira ivy'amatwi yawe atigeze yumva handi, nyuma twisange tuzi ibyo benshi batazi. Prosper numa mu bitabo icuti y'inyandiko niko nitwa. Ciao ciao. Ibi bintu mu by'ukuri bishobora kugutangaza cyane, yewe ugasigara unibaza ukuntu bishoboka bikakuyobera. Ariko muri aka kanya nyene tuvugana nagirenda kubyere ko ubu mu gisagara canguzi hasigaye hari capiro riri ku rwego rwo hejuru cyane. Yego simvuze ko iri capiro rifise imashini zigezweho gusa, ahubwo uretse kugira izo mashini zigezweho zijanye n'igihe turimo, rinafise abakozi b'abanyamwuga. Ibyo rero bica bituma babakorera ibyo mwipfuza byose neza cyane. Mu by'ukuri uzobona amacapiro menshi cyane pe, ariko irishobora ryonyene kugukorera ibyo wipfuza ni force imprimerie. Aha rero niho uzobonera ingene ubunyamwuga n'ubwizigirwa buhurira mu gikorwa cawe kimwe gusa, yamara ibi bintu ntuze kuvyibagira.
muri Force Imprimerie bagusorera banderole impression large format. Aha rero wumve ko ziba zicapye neza cyane kubera ko imashini zabo zigezweho bituma ziboneka neza cyane kandi zikaramba bimwe bihebuje. Muri Force Imprimerie rero babasorera autokora zo kumadika ku biyo ku modoka ndetse n'ahandi, bagusohorera amafishe wipfuza metero ku metero. Ntibiherera ngaho gusa kuko muri Force Imprimerie bakwandikira ku mpuzu zose wipfuza nko ku mipira isanzwe Lacoste ndetse no ku majeze, kandi mu buryo bwiza cyane ku buryo bitava ko impuzu yawe idaheze. Bandika ku nkofero ibyo mwipfuza byose, bandika ku bikombe, ku ndobo n'ibindi byinshi cyane. Mashira hamwe bantumye igenga muri Force Imprimerie ico twashize imbere n'ubunyamwuga, ubyiza ndetse n'ubuhinga. Mutugane rero tubereke ingene ubunyamwuga, ubuhinga n'ubwizigirwa bihurira mu gikorwa cawe kimwe gusa wadutumye, kandi bikaba mu mwanya twasezeranye habe no kongeza ku isegonda rimwe gusa. Force Imprimerie dukorera mu gisagara ca Ngozi neza na neza impande y'inyubako za Eden. Hari ico mubaza mushobora kutwakura kuri izi nimero 61 163 764. Force Imprimerie, la qualité qui fait la différence.